ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ino munsi ijambo ry'Imana canke umutwe w'ijambo numva shaka yuko dusangira. Ndashaka kuvuga ngo kubabarira ubushobozi bubohora. Kubabarira ubushobozi bubohora. Le pardon, une puissance qui libère. Numvise arico kije mu mutima wanje. Rero uyu munsi numva arico nshaka dusangira. Rero ndashaka ngo untize ugutwi wumviriza ico Imana ishaka kukubwira, ariko mugabo sinkekeranya hari ico Imana ishaka gukomunika n'ubwoko bwayo. Rero ndashaka gutangura mvuga nti nta mukristo ashobora kugira ubuzima bwiza, ubuzima bw'intsinzi, ubuzima buryoshe atabohotse. Kubohoka novuga nti biri mu bintu vya mbere umukristo akwiye kwitwararika, na cane cane yuko ukubohoka tubisanga mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riraza rikadutumirira kubohoka, kwiyambura ibije bituboshe, kwiyambura ibituboshe. Ijambo ry'Imana riraza rikabitubwira ko mu yandi majambo nuko mu cifuzo c'Imana, Imana irifuza yuko ubwoko bwayo bubohoka. Amen. Turakeneye kubohoka, turakeneye kuba mu buzima bwidegemvya muri twebwe. Turakeneye yuko wa mushaha wacu uri muri twebwe, wa mushaha widegemvya ukiyambura ivyo bintu byose bishobora kuboha, kugira ntiwakire ic'Imana iri kirawuha, kandi ivyo akaba ari byo biduha amahirwe mu buzima bwacu tukaronka intsinzi. Ubuzima bw'intsinzi n'ubuzima bubohotse. Kubohoka ntibisigura yuko ari vya vyaha dusanzwe tumenyereye, ariko mugabo nico cyose ijambo ry'Imana rituzanira canke ridutumbereza ko mu buzima bwacu. Hanyuma ico ijambo ry'Imana rikaza rikitubwira ko ngo tuciyambure, tukikubera iki? Kubera Imana yitubonera kure. Hari ibintu mu buzima bwacu Imana irikira biraba, irabona yuko bizotubera intambanyi muri gwa rugendo rwacu rw'agakiza. Rero Imana mu mutima wayo irifuza yuko tubohoka. Imana mu mutima wayo irifuza yuko tugenda dusa nayo, kuko Imana irera, na twebwe irifuza yuko muri twebwe tugenda dusa nayo, na cane cane mu gukura ico novuga reka mvuge muri iri jambo amadeshe, vya bintu byose Satani aza akatushira mu mitima yacu. Hanyuma ivyo bikatubera intambamyi, bigatuma tudashika mu c'Imana ikiraduhamagarira, bigatuma tudashika mu ntsinzi, bigatuma tudashika muri vya bindi vyose, muri wa munezero Imana itanga, muri ya mahoro Imana itanga, muri wa mugisha Imana itanga, kuko umugisha Imana itanga uhera muri twebwe. Amen. Ivy'agaciro Imana itanga bibanza guhera mu mutima wacu. Rero nico gituma twebwe hari novuga hariho urgence, birihutirwa yuko abana b'Imana, birihutirwa yuko ishengero ritahura rikamenya ngo turakeneye kubohoka, turakeneye kwiyambura ikintu ico ari cyo cyose. Rero bimwe muri ivyo bintu biza bikatuboha, muri ivyo bintu biza bikatubera nk'intambamyi, hariho ukutababarira. Amen. Hariho ukutababarira. Rero ngiye kuvuga kuri iri jambo, na cane cane intumbero y'uyu munsi numva mu mutima wanje ni kugira ashobore kukumvisha, ndakwereke, ndakumvishe, ndaguha impamvu zituma mwene data naho wowe umaze imyaka 10 warabiretse, warabirengeje ko byarabaye ibisanzwe, ngomba kukwereka ingene vyihutirwa kandi ari nkenegwa mu buzima bwawe kugira ubabarire. Kubabarira ni ivy'agaciro, kubabarira ni ivy'ubushobozi, kubabarira ni ivy'abana b'Imana, kuko hanze batubwira ngo niyakubabaza urihora. Hanze batubwira ngo nawe gira icyo ubikoreye.
hanze batubwira ngo wasuzuguwe, hanze baza bakatubwira ngo erega wewe ntubona ko uri umugabo, aho nyene uremeye nyene kwiba nyene bizimangana nyene nk'ifu y'imijira. Ariko mugabo suko twebwe rero mu nzu y'Imana, Imana rero izazi ikaduhindurira gahunda, ikazi ikatwereka ibitandukanye n'ivy'isi iriko iratubwira, hanyuma ikatubwira ngo rero nibakubabaza urababarira. Ego wababaye, ariko mugabo jewe Mana nje kuguhamagarira nko kugira ngo jewe naho wababaye ni jewe nza kukuvura, ariko wewe sindagutumiriye kuza kwihora canke kugira ico ndabikoreye kibi, ariko jewe Mana ndagutumiriye wewe babarira, ibisigaye ndimenya. Amen, haleluya. Ubwami ngiye kuraba uzosanga ubwami bw'Imana bufise novuga nti hariho ibintu novuga nti ubwami bw'Imana buhagazeko. Hariho ikintu ca mbere citwa urukundo kuko n'Imana ni rukundo, ariko mugabo nasanze hariho ibindi bitumwe n'ubwo rukundo ubwami bw'Imana buza bukubakirako. Ivyo navyo hariho ukubabarira kandi hariho n'ukwizera. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane mu bwami bw'Imana, muzobibona kuko no mu ndirimbo twariko turaririmba ngaha mwumvise yuko ico turi twakironkeye ku musaraba. Mu yandi majambo nuko twababariwe, mu yandi majambo nukuvuga kuba twitwa abana b'Imana, kuba twaremewe muri umuryango w'abana b'Imana nuko twababariwe. Nukuvuga rero ubwami bw'Imana hariho uko kuguru novuga ni kujanye n'imbabazi, kujanye no kubabarira. Amen. Urukundo ruvyara ukubabarira. Iyo tubabariye rero kubabarira navyo tuvyakira mu kwizera. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi, arivyo vyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yaraje gukora iki? Yaraje kubabarira. Ariko mugabe icamumotivye n'urukundo, ngo kugira ngo rero uwizera kwa kwizera, uwizera ntapfe rubi ngo ariko ahabwe ubugingo bw'ibihe bidashira. Donc nukuvuga hari ivyo bintu novuga ngo namapiliye, nukuvuga ivyo mu bana b'Imana ntibikwiye kuhava cyangwa ngo tuvyirengagize, kuko ivyo bigize ubuzima bwacu bwa misi yose. Amen, haleluya. Nukuvuga rero ndashaka ngo mere kuri iki gicapo c'umusaraba. Imana ihezagire uyu mwene data turongoye Obed, yavuze indirimbo nka nyinshi, yavuga ibijanye n'umusaraba, yavuga ibijanye yavuga aho twaronkeye kubabarirwa. Rero ndashaka mpere ngaha kuko twebwe ukubabarirwa kwacu kwavuye ku musaraba, ukubabarirwa kwacu kwatangiwe ku musaraba, no kubabarira kwacu tukuronkera ku musaraba. Amen. Nimba hari ibintu novuga ni vyiza twarongeye mu gakiza, nuko twari abanyavyaha, hanyuma twari twaratawe, twari kondane, naco twari tumaze, naco twari kumara, na nico twari kubikorera twebwe, n'abavyeyi naco bari kubikorera. Ariko Imana mu rukundo rwayo rudahera iraza idusanga iyo twari turababarirwa. Rero nimba hari ikintu c'agaciro twahawe nukubabarirwa. Ivyo rero vyaronkeye ku musaraba, ivyo rero vyakorewe ku musaraba. Reka ndakubwire, n'igihe Kristo atari bwaze, Adamu na Eva mu ntango bamaze gucumura ku Mana, Imana yabasanze iyo bari. Imana yagiye iyo bari bahunze, bagize ubwoba, kuko niko bishuye babwira Imana ngo twagize ubwoba, twatinye. Ariko mugabo ndabona Imana mu rukundo rwayo yonyene irabikora, irazi basangayo, yica igikoko, irabaga, maze ica ibambika ngo urusato rw'igikoko. Ivyo vyagaragaza urukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Hanyuma ikigira kabiri, ivyo cari gicapo
ca bishasha bo mu isezerano rishasha, igihe Kristo yaje kutubambigwa, hanyuma mu kutubambigwa yikoreye ibyaha byacu, amaze kuvyikorera, hanyuma twebwe turababarirwa, atari uko twebwe twari tubishoboye cyane tubibereye, ariko mugabo araza arabikora mu gushaka kwiwe. Rero mwene data, ndashanga unezerwe kuko warababariwe. Ndaje kubwira wa muntu yibaza yuko yaje no munsi uyu munsi, wewe uracafise impwemu ya condamnation muri wewe, uguma wikondana. Nubu waje nyene mukama nibi no, hewe urabikwiriye kuko nibihagaze ku nkomezi ziwawe, ariko bihagaze ku nkomezi zuwa twubambiwe, akaba yikoreye ku musaraba, akaba ari we yikoreye ibyaha byacu. Rero nje kukubwira ngo naho ibyaha byawe vyotukura tukutuku, ijambo ry'Imana tubwira ngo rirageza nka shelege. Nikiye kiriko kirakubwira uyu munsi ngo we nubibereye? Nikiye kiriko kirakubwira uyu munsi ngo we nubikwiriye? Nikiye uyu munsi kiko n'uyuwe mutima uri muri wewe uri kurakubwira ngo wewe na vyabidi, wewe na vya wewe aho nyene uraje nyene aho uri kuramanika amaboko. Ariko mugabo mwene data, nta handi ushobora guhungira, kuko na hariya Satana azogusambura, Satana azokwica, Satana azoguhezayo, hanyuma uhere nyene. Ariko mugabo n'igihe twaguye tusubira tugatumbera wa wundi yikora ibyaha byacu. Amen. Rero ntihagire ikintu na kimwe gishobora kuza kikakubwira ngo wewe nubikwiriye. Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 batubwira ngo bose bakoze ibyaha nibashikira ubwiza bw'Imana. Twese nta numwe avuyemwo. Ico cyaha twaracakiriye tutwikiye kuri Adamu na Eva. Rero twarababariwe igihe Kristo yaza, hanyuma arabikora, kandi ntiyabikoze gusa, yabikoze neza cyane. Muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24 batubwira ngo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti. Haleluya. Abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku vyaha tubeho kugororoka, inguma ziwe nizo zadukijije. Amen. Haleluya. Yaravyikoreye. Rero kuri uwo musaraba hariho, nashaka kuvuga, hariho ibintu bibiri mbandanya muri uwo mutima wo kubabarira. Hariho ibintu twaronkeye kuri uyu musaraba. Uyu musaraba, haleluya, Kristo amaze kujako, ijambo ry'Imana tubwira ngo yaduhuje n'Imana. Imigenderanire twari dufise nukuvuga yaratakaye, hanyuma imaze gutakara nukuvuga nta wundi yari kuza kugira ashobore kuyirestora atari Imana yo nyene. Rero nco gituma yarungitse Yesu Kristo. Rero ku musaraba hariho inyungu, kuko twebwe twasubiye kwemegwa imbere y'Imana. Ngo igitambara cyari kidukingire ngo caratabu. Haleluya. Nta handi catabukiye atari ku musaraba. Imigenderanire yacu n'Imana iraza irasubira iraba mizima. Amen. Hanyuma non seulement rero yuko twagize urobyumva yuko twasubiye mu migenderanire, ariko mugabo twaranababariwe. Aho rero nukuvuga ni ibintu byavuye ku Mana. Ariko mugabo ngomba kuvuga rero mbandanya, ngomba kuvuga ku musaraba gusa ntitwaginaniye imigenderanire yacu n'Imana, urabyumva, ngo isubire ngo be mwiza. Hanyuma kandi ntitwababariwe gusa, ariko mugabo ku musaraba hari ikindi cakoretse, nukuvuga umwana w'umuntu, nukuvuga nawe ahamagariwe kugiranira imigenderanire n'uwundi mwana w'umuntu, imigenderanire myiza. Amen. Iki nico cakoretse. Bantu b'Imana, utahure yuko muri ubu buzima nimba Imana yarakuremye ukaba witwa umuntu, Imana kujya yakubabariye, kujya yagize ishira y'imigenderanire yayo nawe, ahuza imbere y'Imana ataco wiyagiriza,
ariko mugabo nje kukubwira ngo ku musaraba kandi Imana yaduhaye ubushobozi bwo kugiranira imigenderanire n'abandi bantu, kandi iyo migenderanire tukayibamwo neza mu buryo bwiza. Rero ni ukuvuga rero mbandanya ngomba kuvuga ngo ku musaraba twaharongeye ububasha bwo guharira. Kujya Imana yatuhariye natwe twakuye ubwo bushobozi kugira dushobore guharira abandi. Amen. Dushobore guharira abandi. Rero ndashaka mwene data mumvike ikintu. Ni ukuvuga rero nimba Imana twarahawe ubwo bubasha ku musaraba bwo guharira abandi, rero bisigura yuko umwana w'umuntu jewe ujya yambabaje siwe mwansi. Mu yandi majambo, ujya yambabaje siwe mwansi, umwansi ni wamukoresheje. Ku musaraba ijambo ry'Imana ritubwira ngo data canke Yesu yaje kwaka ububasha Satani. Mu yandi majambo, uyo niwe yaje atuma ibintu byose biparangana, ibintu byose biba bibi. Ni ukuvuga rero igihe yaza ku musaraba, inyuma yo kugaragara hanyuma twebwe tukakira ibyacu, ariko mugabo Satani nawe yatakaje ububasha. Aleluya. Mu yandi majambo rero ni ukuvuga rero jewe ujya muntu ankoreye ikosa, ujya muntu ariko ambabaje, ujya yangiriye nabi, siwe nkomoko w'icaha, ariko nkomoko y'icaha ni Satani. Kubera guhuzwa n'umusaraba, uyu mwene data rero nza kumurabira mu mbabazi, kuko umusaraba urambwira ngo narababariwe nanje nimbabarire. Hanyuma jewe nkaza kubona ikiri inyuma icasunitse uwo muntu, akaba ari cyo ngwana naco, kuko uyu muntu yakoreshejwe. Amen. Rero bisigura yuko utari kurasunikwa n'Imana, uri kusunikwa na Satani. Ntabyo hagati. Aleluya. Ntabyo hagati. Amen. Rero jewe uwo muntu yambabariye si umwansi wanje, si umwansi wanje, umwansi ni Satani. Imbugita, mfashe imbugita nkayigucumita, iyi mbugita si uza kuvuga ko ariyo yakucumise, ariko uza kuvuga uwayifashe ko ari we yakoze amakosa. Rero na twebwe turakunda misi yose kuraba umuntu yatubabaje, ariko niturabe inyuma. Haleluya. Wa wundi ataboneka kandi akaba ari we bushobozi, ari we yatumye uyu muntu akora bino bintu. Mwene data, ibi ko azobitahura, nukuri uzobaho mu buzima bw'umwidegemvyo, nukuri uzobaho mu buzima bwo kubabarira bitagoranye. Kubera iki? Uraza gutahura uyu nkuko na jewe mfise faiblesse, Satani akanca mu ryahumye, petetre nkakora ikitari ico, uravyuva. Hanyuma nkababarirwa n'ujya muntu, harageze yuko umubona ukavuga uti umugwanizi niwe yamukoresheje. Amen. Reka ndabisigure gatoya. Muri Matayo 16, Matayo 16 baratubwira neza. Matayo 16 umurongo wa 14. Aleluya. Batubwira ngo nabo bati, bamwe bagira nguri Yohani umubatizi, abandi nguri Eliya, abandi nguri Yeremiya, canke ngumwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu ngo aramwishura ati, uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso
yabiguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru. Amen. Dushake tugeze ngaho. Nguyu Petero arahishuriwe. Ijambo ry'Imana ribitubwiye neza, riratubwiye ngo Kristo yaciye amwishura ngo si uw'inyama n'amaraso, ariko mugabo ni data yabiguhishuriye. Aleluya. Yaramuhishuriwe, amubwira icarico. Amen. Ariko mugabo reka turabe, uyu nyene Kristo ahejeje kwishura akavuga ati bravo, nukuri sabi inyama n'amaraso ibi bintu vraiment uruwa grave kuko wahishuriwe. Ingere uze kumva munsi rero gatoyi inyishu ahaye wa undi nyene Petero, inyishu bigaragaza yuko umwana w'umuntu arashobora kubavamwo ivyiza, ariko mugabo arashobora no kuvamwo bibi. Ariko mugabo ni gute twebwe tuza kuvyinterpreta? Reka tubandanye umurongo wa 21. Kuva ubwo Yesu atangura guserura abigisha bimwe biwe kwagiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi n'abashinga ntahe n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira gatatu. Petero aramwihereranya, atangura kumwamira ati ishwi ntibikaze mwami wanje, ntibize bikubeko na gato. Ahindukirira Petero ati herera inyuma yanje Satani, Satani herera inyuma, uri kinsitaza kuko ivy'Imana atari vyo ubabaye ivy'abantu. Ntanguye kuvuga mvuze Petero ubwa mbere ibintu yari kabikora abikorera mwihishurwa, ivyo yishuye mwihishurwa, ariko ubu cette fois-ci ivyakoze abikoreye mu mubiri mu kwishura indiri bambe mu kwishura inyishu. Rero mugabo Yesu akaba ari we chef nyene, nukuvuga araje rero aramubwiye ngo herera inyuma, muyani majambo mfi inyuma Satani, niko avuze. Iyumvire rero wewe baguhaye amasifu bwa mbere, ariko wa undi nyene mupenda na wa undi nyene wa vrai uravyumva ni waje yaciye akubwira ngo wewe witwa Satani. Ngira ndababwire nibaza yuko atani minota 5 yari iheze aje kumubwira ngo wewe uri wabye, ariko mukanya gatoyi ibintu birahindutse. Herera inyuma Satani, herera inyuma Satani. Wewe ari kuvyifatamo gute? Bamwe baca bati urazi rero narakubashe, urabizi neza narakubashe, ariko ngaha urarenze unyitse Satani. Je Satani jewe sawa, okay bye, au revoir turasubiye. Abandi nabo bari kugagumana mu mutima, hanyuma rero mu mutima wabo akabati nanje ambwiye ko ndi Satani, nanje nzomutegerera handi yari kagaburira abantu 5,000, nanje shida mu maramaza ku mugaragaro, nanje ndamubwira ikindi kikomeye kirutiki, nukuvuga nzomwishura. Haleluya. Muntu w'Imana, igihe uri kukorera mu mubiri ugira ukwihora, igihe uri kurabira ibintu mu mubiri bigusunika kwihora. Ariko ndashima Imana Petero ingene yavyakiriye. Petero ntiyaciye yigumura, Petero nta kintu yakoze, ariko ibintu yavyinterpreteye mu mpwemu. Bantu b'Imana, mwebwe shengero, mwebwe Imana ibita ngo mwebwe muri abantu b'impwemu. Harageze yuko ibintu mubisigurira canke mubivunjira mu mpwemu. Haleluya. Harageze ko ibintu muza mukabivunja mu mpwemu. Ibi nivyo vyabaye kuri Yosefu abo bavukana baramutaye. Yosefu abo bavukana bakoze ibitari byo nyene uravyumva nyene baramugurisha. Yarababaye ujya mwana, kandi urumva yari mu bahererezi. Ariko mugabe igihe kimwe hanyuma agiga umuntu mukuru, hanyuma amaze kukigwa mukuru Yosefu ntabwo yigeze agumana hankine.
ntabwo yigeze avuga ngo sha bajye bantu reka gusa je nzobereka n'ahari bakuru banje nzobereka rero ko nshoboye. Ntabwo yigeze agira ivyo vyiyumviro. Kubera iki? Harageze igihe abiwabo bategwa n'amapfa baja kurondera ivyo bafungura hariya muri Egiputa aho Yosefu. Basanga Yosefu yaragizwe umuntu, basanga Yosefu yabaye umukuru. Ariko mugabo kwa kundi nyene kukwiyagiriza barondera ingene binyegeza n'ibiki byose, ndabona Petero Yosefu, ndabona Yosefu ababwira ngo yaye ngo rega gusimwe mwabikoze, ngo rega ngo ni Imana yabiretse, ngo yabirekuye ko biba. Haleluya. Ngo kugira ngo mbenga muri kino kibanza. Haleluya. Mwene data nje kuguhamagarira kwenterepretira ibintu mu buryo bw'impwemo. Twebwe turi abantu b'impwemo. Yaco misi yose wama ibintu byose bifatira mu mubiri. Haleluya. Ndashaka ngo ndaguhindukize umutima wewe uri kuravuga ngo waranse kubabarira. Amen. Haleluya. Ikigira kabiri ngomba kuvuga, navuze nti umuntu siwe muwansi wanje, ariko mugabo ikigira kabiri, Imana yanka icaha ariko mugabo ni yanka umunyavyaha. Imana ikondana icaha ariko mugabo nikondana umunyavyaha. Imana irakunda umunyavyaha kuko ico nico cayizanye. Amen. Nukuvuga rero icaha n'umuntu biratandukanye. Haleluya. Icaha n'umuntu biratandukanye. Kubera iki? Imana yanka icaha ariko mugabo ikunda umunyavyaha. Amen. Ndashaka ngo tubandanye tuja muri iyi nkuru. Matayo 6. Matayo 6 umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 15. Iyo musenga ntimukabe nka zanjyajya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo nibiyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ngo ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe wugare urugi, usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Tubanje guhagarara kuri uyu murongo, biragaragara turabona yuko ngaha atubwiye ngo ariko iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe. Ahashaka kuvuga iki? Shengero, kugira imigenderanire yawe n'Imana ni vyankenegwa. Ni vyankenegwa mu buzima bwawe. Kugiranira imigenderanire yawe n'Imana ku gatwe kawe. Amen. Iki kintu kirakomeye mu buzima bwawe kuko data tunywanira nawe muri iyo migenderanire. Igice cindwi umurongo w'indwi, kandi nimwasenga ngo nimukabomboranye amanwa, ngo kuko abanyamahanga bagira biyumvira yuko bazokumvigwa kuko amajambo yabo menshi. Ntimuze muse nabo kuko so azi ibyo mukeneye mutaramusaba. Nuko musenge mucya muti data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu, kandi ntutujane mu bitosha nabi, ariko udukize wa mubi. 14, kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, na se wo mu ijuru azobaharira, na so wo mu ijuru azobaharira namwe. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Ubwa mbere Yesu
atanguye avuga gusenga, atanguye avuga imigenderanire utegerezwa wewe kugiranira nawe. Araza avuga ngo niwe ashaka gusenga wiherere, niyo ya migenderanire. Hanyuma mugabo arabandanya rero aravuga ngo data wa twese, ni ya migenderanire ikibandanya. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwa mu isi no mu ijuru. Iyi nayo ni ya migenderanire, ni ukuvuga ya migenderanire ufitaniye na data. Ni ukuvuga Imana ije kuguhamagarira ngo uyigire no ngaha mu isi. Ni ukuvuga igicapo wakuye mu ijuru, Imana iriko iraguhamagarira kugira ico gicapo ugenda ugikora ngaha mu isi, ngo ibyo ushaka ngo bikorwe mu isi no mu ijuru. Amen. Ngo duhe ibyo kurya bidukwiye n'ibindi byose. Ariko mugabo aravuga ngo kandi ntitujane mu nyoshambi ariko dukize wa mubi. Ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha nabo so wanyu azobaharira. Haleluya. Ngomba kuvuga iki abantu b'Imana? Ntushobora kuvuga gusenga kwiza hatari ukubabarira. Kuko ugiye kuraba context, data yatanguye avuga gusenga, none ni gute gusenga bifatanye hamwe no kubabarira? Aciye arangiza kubabarira. Bisigura yuko rero imbere yuko jewe ngenda imbere y'Imana, imbere yuko jewe ngira ico nkoze na ya migenderanire Imana iriko iramamagarira kugiramwo, ndakwiye kwisuzuma, ndakwiye kwisuzuma, nkaraba yuko atagasoro mfise muri jewe. Uravyumva? Kandi yanapreshije yavuze ngo nimutaharira na so wo mwijuru ngo nazobaharira. Do bisigura yuko urugezo jewe mfise rwo kwakira iva ku Mana biciye mu masengesho rungana n'urugezo jewe mfise rwo kukubabarira. Ngo nintababarira data wo mwijuru ngo ntazobabarira. Amen. Birumvikana rero mene data, birumvikana yuko igihe jewe nifuza kunywana n'Imana, birihutirwa rero yuko jewe ndekura ibyo ariko arambwira ngo ndekure, kugira ya migenderanire shobore kuvoma ibikwiriye byose bya bindi biva muri we, shobore kubibenefisia, kuko yambwiye ngo nintababarira ntazombabarira. Amen. Reka aya majambo ndayashimangire nkoresheje ayandi majambo muri Matayo 18:21. Maze Petero aza kuri we aramubwira ati, mushinga ntahe, inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze ndwi. Yesu aramubwira ati, jeho sinkubwira yuko ugeze indwi, ariko ugeza indwi kundwi gushitsa ibihetangabo 70. Do mu yandi majambo ahashatse kuvuga yuko ukubabarira kwacu nukubabarira kwa misi yose, ntikuzokwigera kuguhera, ntigufise date d'expiration, ntiguhera. Ukubabarira kwacu twama tubabarira, kuko data naho yatubabariye kera mugabo arushiriza kutubabarira n'ubu. Twarababariwe kandi turushiriza kubabarirwa. Rero ngaha iri jambo ritubwiye ngo sinzoreka kubabarira, naho bya bindi uri kuravuga peut-être ushobora kuvuga ngo biraremereye, ariko mugabo data avuze ngo babarira. 20 Yesu 23 ngo nico gituma ngo ubwami bw'Imana bwo mu ijuru ngo busa n'umwami yagombye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe, atangura guharura, bamuzanira uwamuririye umwenda w'itaranto 10,000. Aha iyo ndashaka muvyumve neza, peut-être kubera aya mamone twebwe tutayakoresha, twebwe nitushobora gutahura ivyo ari byo itaranto canke ibiki n'ibiki. Ariko mugabo ndashaka kubwira ngo itaranto imwe ingana n'ibiro 36 vya or. Ndashaka muvyuve kuko nimushobora gutahura ico ari cyo talent, nimushobora kugitahura. Amen. Donc rero uyu
ngo yaramufitiye itaranto ibihumbi 10 10,000. Cugwiza rero, gwiza umvirize ibiro vya oro yaramufitiye. Mumvirize ucugwiza uharure n'amafaranga uyu munsi yaramufitiye. Amen. Rero ngo ariko ngo kuko atarafise ico yishura, shebuja ngo agera ko bamugura, ngo n'umugore wiwe n'abana n'ivyo afise vyose vyo mu mwenda ngo umwenda wishugwe. Urumva dogo no kuvuga wa mugabo byananiye ko yishura, no kuvuga aritanze kuko ico gihe kumbure vyari vyemewe ati tugure jewe n'umugore wanje n'abana banje tugure une fois pour toutes, hanyuma urumva nyene nta kundi turemeye kuko nyene biragoye. Haleluya. Bantu b'Imana, iki ni gicapo cy'ukubabarirwa kwavuye kuri Kristo Yesu. Wewe ukubabarirwa kwawe nukubabarirwa wewe ntushobora kukugereranya n'ikintu na kimwe. Warababariwe urasubira urababarirwa. Amen. Hanyuma rero ngaha baca bavuga ngo wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose. Shebuja uyo muntu amugirira kagongwe. Urumva zambabazi twahabwa, aramurekura amuhebera wa mwenda amufitiye. Hinge rero wirabira kayazwi inyuma gatoyi. Uno muntu asohotse gusa yababariwe. Oho, mugabo acahura, uno muntu asohotse abona umugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo. Uravyumva? Idenariyo nobigereranya, novuga ni nka kurya, basi reka ndabivuga gutya. Fata ubigereranye n'itoni, igarama n'itoni. Igarama murumva tugarama, igarama imwe hamwe n'itoni. Murumva iyo eka iri hari. Niko nobigereranya. Nukuvuga uyu muntu yarafitiye ideni uyu muntu utuntu duke novuga ni dusuzuguritse two hasi. Amen. Ariko mugabo wewe en premier lieu wewe yarababariwe kandi yababariwe cyane kuko yarafitiye ideni shebuja by'amafaranga menshi. Ariko mugabo ngo aramufata ngo amuga mu gahogo ati nyishura ivyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose. Wa wundi aranka aragenda amushirisha mwibohero. Okay? Muvyumve. Gushitsa hazomwishurira ivyo amufitiye. Bagenzi biyo ngo babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose. Ngo buno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubiwe naguhebeye wa mwenda wose aho wanakambira, none nawe niwarukiye kugirira imbabazi mugenzawe kuko nanje nazikugiriye. Shebuja nawe ngo araraka amuhereza abasoda gushitsa azokwishurira ivyo amufitiye vyose. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharira na umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye ku mutima. None iri jambo ririhagije, iri jambo rirasiguye neza. Ariko ikintu ngomba kuvuga kuri iri jambo, uyu mwene data ntiyatahuye uburemere bwo kubabarirwa. Uravyumva? Ariko arabisuzugura, hanyuma agirira neba mwene wabo, hanyuma ngo amushira mu ibohero. Iki ni kigereranyo igihe tutababariye abandi, uwo tutababariye, ujya muntu utababariye umushize mu ibohero ryo mu mutima, umufungiyemwo, umuhejejeyo. None umuntu
washize ko amasudire, washize ko byose bikenewe kugira ntave muri iryo bohero, none ni igiki kizoba? Akeneye kuvomisa azovumisira hajya nyene, azovumisira mu mutima wawe. Akeneye kugira pipi azoyigira mu mutima wawe, n'ibindi. Ni ukuvuga mu yandi majambo mwene data, igihe utari kurababarira, ni ukuvuga mu yandi majambo uriko wikwegera ubucafu bwose muri wewe, hanyuma ubwo bucafu buzokonona. Nico gituma uzobona abantu bagwara ibigwara, imitwe idahera, imigongo, bakivuza ngo twarivuze hose ngo byaranse, ariko mugabo mu gihe uwo muzi watumye iyo ngwara utavuyeho, uzogwa mugwaye n'igihe bazogusengera bakagira ibishoboka byose, kuko hari ikintu wamaze kuboha. Nje kuguhamagarira mwene data, bohora. Nje kuguhamagarira mwene data, nibiki bishobora kuguma mu mutima wawe ukaguma wumva ububabare, ukaguma wumva utashobora kurekura ngo ubabarire. Ariko mugabo ngibi data ariko arabitubwira neza, data ariko aratwumvisha. None iri jambo pardonner risigura iki? Muri dictionnaire y'ikigiriki, iri jambo pardonner risigura ngo ndababarira ndabishaka volontairement, une dette. Umwenda ndawubabarira ndabishaka. Bakavuga ngo kandi ngo ni annuler complètement une rémission du châtiment. Ni ukuvuga ndanira complètement igihano nari gutanga, ndacaniye. Bigasigura ngo kandi ngo ni accorder une faveur. Accorder une faveur. Mene data, wewe wagiriwe ubuntu kandi nubaza data zokwama kugirira ubuntu, ndagusavye wakorde une faveur kuri uyo muntu wanse kubabarira. Ngo bisigura kandi ngo libere, rekura, reka umuntu abe libre, relâcher, lâcher prise, laisser tomber, oublier. Kubabarira no kwibagira. Si ukuvuga yuko jewe ncambikiro hanyuma memoire yanje ikiba formate hanyuma ngo ndavyibagire ivyabaye. Ariko iri jambo oublier ni jambo ugiye kuraba rifitanye isano no kusuzugura ikintu, kukineglija. Naka yakuvuze kandi vyakubabaje kuko yakwararaje, ariko jewe ndaza kubisuzugura. Igihe rero ninabisuzugura, nukuvuga shock nizoba ngo ibe niniya. Kubera iki? Ikintu usuzuguye gicika gito. Amen. Icyo nsuzuguye gicika gito, ariko icyo nakiriye nakigumbira gicika umusozi, hanyuma uwo musozi Satani araza kuwukorerako. Ariko rero igihe ngenda na neglija, nukuvuga navuze ya terme ifu y'imijira, nukuvuga icyo kintu kica kigenda gihera muri wewe nk'ifu y'imijira nyene. Ntuzomenye ingene uyo muntu wamurekuye, kubera iki warabineglije ku buryo hagera n'igihe uvyibagira complètement, uvyibagira ko yakugiriye nabi. Kuko mwibuke yuko data naho ujya muntu yakubabaje arakeneye ko mubandanya mugiranira imigenderanire. Aha, bisigura yuko rero kubabarira sinza guhunga, kuko hari ababarira akabati no yaje vyaraheze, no vyaraheze vraiment, vyaraheze, oya vraiment je nta nivyo nkibuka. Ariko mugabo ikizokwereka yuko utababariye koko nuko udashaka kwicara ahari. Ikiza kukwereka yuko kutababariye nigihe muhuriye mwibarabara, uravyuva uraza kwiyaranja wiyitabishe telefone, hewe gute ni sawa, do kugira aze kurengana byitwa yuko ari karade. Uravyuva uko si kubabarira. Ariko mugabo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kubabarira bivuye ku mutima. Aha,
haleluya. nuko bimeze. None rero kubera iki tubabarira? Ica mbere kuko data yabivuze kandi abikeneye. Twebwe tugendera ku mategeko ya chef. Umurimvyi yavuze ngo Mungu ni chef. Twebwe nk'ishengero hariho umwami twakurikiye. Uyo iyo avuze ego ni ego. Rero icyo avuze twebwe turavuga ngo a vos ordres. Mu gisoda niho batwigisha urabona mu ntango iyo yari mu materme bakunda kuba ariko baratubwira. No kuvuga bavuga ngo exécuter d'abord et réclamer après. Ubanza ko exécuta mu gisoda nuza kuvuga ngo ni kubera iki ngo munjanye Kongo, kubera iki munjanye Kongo, nuza kureklama ariko mugabo urajayo exécuter. Ivyo uza kureklama ni après. Alleluia. Rero natwe igihe twakurikira uyu mwami icavuze tuvuga ngo a vos ordres. N'igihe coba kigoye ngira ndakubwira ngo mwene data ikigoye ntigisigura yuko kidashoboka. Muganga iyo ugwaye muganga arashobora kuguha umuti, uwo muti ukaburura cyane, ariko mugabo uwo muti birashoboka kuza kunywa kuko uwo muti uraza kugukiza. Rero nibisigura yuko ivy'Imana iri kiratubwira tubona umengana umusozi, ariko mugabo ibi igihe twavyemeye tukabigenderamwo turaza kwakira gakiza, turaza kwakira gukira, turaza kwakira ubuzima buva kuri we kuko yabishatse. Amen. Yabishatse. Twebwe tudisiplina emotion zacu kubw'urukundo dukunda Kristo. Mu Bikorino ba kabiri umurongo igice cya 5 umurongo wa 14 niwe atubwira ngo l'amour de Jésus nous presse. Urukundo rwa Kristo ruratugobera. Ubwo nigo rutuma basi reka kubikora kubwo gushaka kwiwawe, ariko bikore kubw'urukundo ukunda Kristo. Haleluya. Bikore kubw'urukundo ukunda Kristo. Ikigira kabiri, ukubabarira biraribera ukwizera, birabohora ukwizera, birataha ukwizera. Aha muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 22 aha baratubwira ikintu nshaka kuvuga. Mariko 11 umurongo wa 22 gushika ku 26. Yesu aramwishura ati, arababwira ati mwamane ukwizera Imana, mwamane ukwizera Imana. Ndababwire ukuri yuko umuntu wese yobwira ngo uyu musozi ati shingura utabwe mu kiyaga nabikekeranye mu mutima, ariko ukwizera ariko akizera yuko ico avuze gikogwa azokibona. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire, ngo so mwijuru nawe abaharire ivyaha vyanyu. Ariko nimutaharira abandi na so mwijuru tazobaharira ivyaha vyanyu. Iyo mvira aragerutseko kandi ubu hose twasi ahereye ku kwizera, hanyuma kurikiza ugusenga. Amen. Hanyuma aje agarutse ahereje mu kuguharira. Muyani majambo rero, igihe jewe ndi umwana w'Imana, igihe nariko ndagendera mu cima nikiramamagarira, nukuvuga sindiko ngendera mu kwizera. Rero nukuvuga sindiko nkora ca kindi data ari karambwira. Alleluia. Ivyo biraza rero kuza kunzanira intambamyi, kuko data mbwiye ngo ninizera yuko umusozi wideplasa ngo nzobikora, ngo nzobivuga. Hanyuma mugabo kandi nza kubivugira mu masengesho. Hanyuma mugabo kandi mu masengesho hari yindi protokole yazanyemwo. Iyo protokole ivuga ngo mbanze guharira.
bisigura rero mu yandi majambo rero mu gihe nariko ndaharira birabloka ukwizera kwanje, biraparariza ukwizera kwanje. Haleluya. Nje kukubwira mwene data, kubabarira bisumba ibimazi, bisumba amashikanwa utanga. Ijambo ry'Imana ryo yatubwiye ngo niwabona hari ico mupfa n'umuntu ngo ukagenda gushikana ishikanwa, uzoca ubanza urireke, ubanze ngo ugende gutunganya na mwene data. Haleluya. Uko niko kuri kuzima kw'ijambo. Ikigira gatatu, ukudaharira bimeze nk'umucafu mu buryo bw'impwemu. Aha, none ubuzima bw'amasengesho buca buba bloke. Impwemu yawe iracafuye, ni nk'uko nofata bijya vyondo hajya hanze nkavyisiga, urabibona mba ncafuye. Rero mu gihe utaburi kurababarira, ni ukuvuga umuntu wawe w'indani uba uri kuramucafuza, aba yambaye ubucafu mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Rero nimba yambaye ubucafu mu buryo bw'impwemu, none wumva aza kwakira ibintu mu buryo bw'impwemu, none wumva uza gukora ibintu byo mu buryo bw'impwemu, ibyo byose biraza kuza bicike blocage, kuko n'umwanda. Ikigira kane, kudaharira ni source, ni inkomoko y'ingwara zishobora kuza mu bantu, kandi ni nyinshi. Ngomba kubivuga gutyo. Hariho umwanditsi yavuze, yandika avuga ngo la guérison physique passe au préalable par une guérison de l'âme. Ugukira k'umubiri gutangurira mu gukira k'umushaha. Nico gituma rero iyo umushaha ugwaye uraza kwandukiza umubiri, hanyuma uwo mubiri uraza kugwara. Nivyo navuze za ngwara. Kubera iki? Bivuye mu mushaha. Rero gukira nyakweri kweri ku mubiri kubanza gutangurira mu mushaha. Ibi muri Zaburi ya 32 umurongo wa 3 n'uwa 4, Dawidi yari yanse kubabarira. Niumviza amajambo yavuze. Yavuze ngo ngicereje amagufa yanje atewe gusaza n'ukuniha kwanje umunsi ukira. Ngo kuko kuboko umunsi vraiment umunsi ukira. Ngo kuko kuboko kwawe kwandemera ku murango no mwijoro, ukubengagira kwanje kugahinduka nk'icuma cyo muci, ibintu nk'ivyo. Okay, nacho. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Baravuga yuko muri Etats-Unis abaganga bajejwe ingwara za cancer mu maklinike yo muri Etats-Unis, iyo ni inkuru nasomye, baravuga bati bari batanguye kubona abo bagwayi bagwaye izo ngwara za cancer, abo bagiriye chimiothérapie, iyo miti naco yabamarira. Batangura kwiyumvira igituma abo bantu iyo miti atacirikira bamarira. Ariko mugabo baza gukonstate yuko abo bose ico bari bagwaye muri bo kwari ukutubabarira. Hanyuma rero ngo baca bigira inama, bakorana n'abapsikologe. Hanyuma imbere yuko bagirira chimiothérapie umuntu, babanza bakagira ibiganiro nawe kugira bumve yuko adafise igikomera, adafise kutababarira muri bo. Hanyuma ngo rero babikoze, ngo iyo miti ngo yaciza igakora. Bantu b'Imana kutababarira bizana ingwara. Bantu b'Imana kutababarira bizana ingwara, uvyumve. Hari abantu bagwaye imitwe idahera kubera kutababarira. Hari abantu bagwaye imigongo kubera kutababarira. Hari abantu bafise izindi ngwara
baragerageje kwa muganga ariko nta na kimwe, baragwaye imiti yose ishoboka, ariko mugabo nje kukubwira ngo icyo gikomere kidaheze ngo ubabarire, uzokwamugwara kuko umushaha wawe uragwaye, hanyuma umushaha wawe ugwaye wandukiza umubiri. Amen. Wandukiza umubiri. None ga muntu w'Imana, uremeye yuko umubiri wawe ugwara kubera kwanga kubabarira ujya muntu, kandi data yaguzaniye umuti? Ikigira gatanu, ntushobora gukunda utababariye mu mutima. Nimba hari ikintu duhamagariwe n'urukundo, kuko byose tubikora mu rukundo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo naho noranda avuga indimi z'abamarayika, naho norandi kebagura, naho noranda ndafasha abantu nkatanga ibyanje byose, ngo ariko ngo ntafise urukundo byose ngo nubusa. Ntafise urukundo simbabarira. Haleluya. Ntafise urukundo simbabarira, hanyuma kubabarira kuza kunzanira probleme. Nukuvuga rero ugukunda, nimba ugukunda kuntumirira kubabarira, nukuvuga rero mu yandi majambo kubabarira, uravyumva, mu yandi majambo kubabarira bingana gukunda. Kubera gukunda bintumiriye kubabarira, nukuvuga rero kubabarira bingana no gukunda. Mu yandi majambo rero ugukunda, niba bavuga ngo urukundo, rya jambo bavuga l'amour sacrificiel, gwa rukundo go kwihebera umundi, nukuvuga mu yandi majambo rero no kubabarira no kwihebera uwundi. Hanyuma ibyo byose biza mu mugwi umwe, uwo mugwi witwa sacrifice, gutanga ikiguzi, gutanga ikimazi. Haleluya. Gutanga ikimazi. Hanyuma sacrifice bisigura gupfa, gupfa kuri dignité yawe, gupfa kuri honneur yawe, gupfa kuri bwa burenganzira bwawe, gupfa. Ntushobora kubabarira udapfuye. Haleluya. Ikigira gatandatu, kutababarira vyugurura imiryango kuri Satani. Uvyumve nanje nzomwihora, nanje reka gusa arindire gusa, nzomwereka yuko nanje ndi umugabo. Mu yandi majambo kutababarira, Satani ukamuha akajyango gusa, araza rero akagakorera, akakaguha ibindi vyiyumviro bijanye nuko ameze na nature yiwe, araza kugira ngo mwihore, ntuzosubire kumuvugisha. Urabibona doko nivyo. Kubera iki? Kutababarira uba wuguruye akajyango kuri Satani. Mu yandi majambo uba ucitse igikoresho ca Satani. Haleluya. Amen. Nuko biba bimeze, nuko nibameze. Mu Banyefeso igice ca 4 umurongo wa 26 n'uwa 27 bavuga ngo nimwaraka nibibakoreshe icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimugahe wa mugwanizi icicaro. Nugahe wa mugwanizi icicaro. Batubwiye ngo niwashavura ngo izuba ntirize kurenga, iryo shavu ritarahera. Uravyumva? Kandi ngo nuhe icicaro wa mugwanizi. Uwo mugwanizi ninde? Aha, nujya gukoshereje. Oya, Satani. Abikorino ba kabiri igice ca 2 umurongo w'10 n'uwa 11. Uwo mubabare, uwo muri buharire wese, nanje ndamuharira, kuko nanje ico mpariye, namba hari ico mparira ngiharira ku bwanyu mu nyonga za Kristo, kugira ngo Satani naronke ico adutsindisha, kuko tutayobewe imigabo yiwe. Mwene data, nuhe Satani ico azogutsindisha.
mwene data numuha akaryo ngo umuhe akaryo kugukorerako, kandi intumbero yiwe nuko aza akagusambura wewe nyene akugarukako, kuko ico nico camuzanye, yaje kwica, gutikiza, gusambura. Amen. Icindwi ndiko ndarangiza, tuja mu mwanya wo gusenga. Nukugira twerekane yuko turi abana b'Imana, bantu b'Imana, turi abana b'umuco, turi abana b'umuco. Abasokuru ni bavuze ngo isase riva ku cuma. Haleluya. Ico datari nico natwe turi, ngo mwebwe muri umuco, ngo muri umunyu w'isi. Twebwe rero igihe tuba turiko turabikora, ntitubikora gusa kubigumbagumba oya, ariko mugabo tubikora kuko twamaze gutahura yuko turi abana b'Imana. Uko data ameze niko natwe tumeze. Igihe tuba turiko turavuga ngo nkoresha Mana, nkoresha, none ukeneye ko gukoresha gute? Kandi ariko arakubwira ibintu banza gukura muri wewe kugira gukoreshe, hanyuma wa muco uri muri wewe usayangana. Twebwe tuharira kuko turi abana b'Imana. Icyanyuma tuca dusenga ni kugira dutange ipasi, dutange hariho ico bazanye, turapresha par amour. Erega iyo kurababarira uba uri kuvuga ubutumwa mu rukundo. Ibikorwa byawe birasumba amajambo wovuga. Rero twebwe hejuru y'amajambo dushobora kuvuga, ariko mugabo hariho ibikorwa. Abantu bakavuga ngo ujya muntu arakijijwe, abantu bakavuga ati ujya muntu ujya muntu kabisa ni umuntu w'Imana, nimba yarambabariye kino kintu nukuri n'umuntu w'Imana. Ubu uri kuvuga ubutumwa mwene data. Amen. Ubu uri kuvuga ubutumwa. Icanyuma mba niko ndatanga ipasi ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwasi yampasiye kubera yakoresheje ujya kugira nakira kabumbu, urayibona? Hanyuma mugabo jewe kubera rero namaze gutahura, sinza kukamusubiza umwasi, oya nza kugapasira Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ukwihora n'ukwimana, uguharira n'ukwiwawe. Haleluya. Ukwihora n'ukwimana, ariko uguharira n'ukwiwawe. Amen. Haleluya. Nukuvuga rero ukwihora ni domene y'Imana. Rero rekera Imana domene, ariko mugabo ica gusavye nuharire, kuko iyo niyo domene yawe. Amen. Rero ndarangije abantu b'Imana. Uyu munsi nari numva mfise umutima nukuri wo kuvugana n'umutima w'umuntu ari hano, avuga ngo jewe sishobora kubabarira. Ariko ibi byose nta kintu na kimwe tutageze twavuze kidahagaze mu guharira. Rero muntu w'Imana urakeneye gushika kure n'Imana, urakeneye kugira ya migenderanire myiza n'Imana, urakeneye kugera ku rugezi Imana ikwifuza ko. Rero ndashango urekure, tuhamagara abaririmbyi hano muri kino kibanza. Kubabarira ndabizi biragoye, ariko mugabo utahure yuko hari ingingo wewe ubanza gufata. Si emotion, sinza kubivunja muri logique, sinsuzuguye ibyo waciyemo, sinsuzuguye ikintu na kimwe, ariko mugabo data ariko akubwira ngo uyu munsi ufata ingingo, kuko ubuzima bw'iwawe arabukeneye. Ubuzima bw'iwawe arashaka ubwuzuzamwo ibikwiriye, hanyuma gukoresha. Ico guhamagariye no gufata ingingo uyu munsi.
uravuga ngo biragoye, ariko twebwe igihe twemeye hariho uwuza akadufasha, akaba ari mpwemu yera ari muri twebwe. nje kukubwira ngo ubushobozi buza kugufasha non seulement ko wabukuye ku musaraba, ariko mugabo kandi ubushobozi buri muri wewe, akaba ari mpwemu yera muri wewe. rero ntusubire kuvuga ngo biragoye, rero ntusubire kuvuga ngo bana ngo mwe nimuzi ibyo naciyemo. Oya, nitubisuzuguye, ariko mugabo hari gisumba ivyo, akaba ari ijambo ry'Imana rivuga. Ico nico tukuzaniye uyu munsi. Ndashaka duhaguruke turangiza. Ndashaka ngo umuntu yumva uyu munsi atsinzwe n'iryo jambo, ndashaka ngo ushike ngaho imbere. tugiye gusenga wizigira Imana. Imana iragufasha, Imana irakubohora. waranse kurekura papa wawe yakugiriye nabi, ariko waranse kumuharira. papa wawe aranigira, aritahira, ariko mugabo no ku mpanda wavuga ngo sinzoguharira ku byo wakoze. Mwene data, rekura, cako kagozi. Ubwo buremere si ubw'iwawe. Yesu uyu munsi ashaka kukugirira neza. Nico gituma twatanguye tuvuga ngo kubabarira n'ubushobozi bubohora. Uyu munsi Yesu ashaka kukubohora. Uyu munsi Yesu ashaka kugukura kuwo muzigo. Patro yarakwirukanye, gushika uyu munsi uracafise ubwo buremere, uwo mururazi. N'igihe bamuvuze gusa uca wumva umerewe nabi. Babarira mwene data, babarira za nshuti zari zigutunze, ariko zijya nshuti mu nyuma zigurisha amatongo yanyu yasizwe n'abavyeyi. Gushika ubu waciye uca imigenderanire nabo, wavuga ngo bajya n'abicanyi, bajya. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo babarira. Ukwihora si ukwiwawe, ariko ukwihora kuva kuhoraho. La koshanda ya kosile bronda kala bronda ya mushike ngaha hagati nta kibazo, aho sinahi wanyu shike. Haleluya, bikeneye kurira urire, ariko arakubohora. Uyu munsi arakubohora. Tugiye gufata umwanya gusa iminota 5. Uyu munsi arakubohora. Ico kintu kikuremereye arakikubohora, kuko ubwo n'uburozi, ayo n'amadeshe. Iyo haleluya, oya haleluya, we nturi pubel. Umutima wawe n'umutima w'Imana arakeneye gushiramwo ibindi, aragushiramwo umunezero, arakeneye gushiramwo amahoro, arakeneye kuzuza ibikwiriye. We nturi pubel, ariko mugabo rekera Imana ibikore, rekera Imana ibijyana. Niyo ibishoboye. Reka nsabe n'abari n'abicaye ngaho bahaguruke, kuko turarangije. Haleluya. Ndashaka ngo muduze amajwi musengera ababene data, musengera ababene data bari ngaho imbere. Haleluya. Hari iminyororo itegereza gucika. Haleluya. Hari amavuta amenagura ingogo. Haleluya. Hariho Saint Esprit uyu munsi abriza les jougs, abriza les chaînes uyu munsi. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi mushasha Imana yaduhaye kugira tugenderemwo. Haleluya. Mana ndavuze ngo mu izina rya Yesu, Mana gendera abantu. Haleluya.
kugendera abantu. Haleluya, nimurekure. Haleluya, tangura mubavuge abo bantu mwase kubabarira mubavuge, abo bantu mwase kubabarira mubavuge. Uyu munsi mubazanye imbere y'Imana, uyu munsi mubazanye imbere ya shefu, uyu munsi mubazanye imbere ya wa mwami avuze ngo ni jewe nzokwihora. Uyu munsi abo bantu ndavuze ngo mubavuge, namaze murekure, mutangura kuvuga ngo ndabababariye. Mu izina rya Yesu ndavuze ngo Mana, menagura izi ngogo, menagura amavuta yawe bushobozi. Mana, waraduhaye Mana ku musaraba, twararonse mwami wanje ubushobozi bumenagura, ubushobozi bukiza, ubushobozi data mu ijoro budukura mu cyaha. Mana, mu izina rya Yesu, Mana, ndasengeye umuntu wese ari hano, ndasengeye abantu baje imbere, ndavuze ngo Mana kora, ndavuze ngo Mana bohora, ndavuze ngo Mana iki gigatanya, ndavuze ngo kibakureko. Mana, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, Mana kiza imitima ibabaye, kiza imitima yakomeretse, kiza imitima. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, uhoraho kora ikintu gishasha, kora ikintu gishasha kuri aba bakunzi, kora ikintu gishasha, kora ikintu gishasha, kora ikintu gishasha mu izina rya Yesu. Ndashaka usubiremo aya majambo uti Mwami Yesu, uyu munsi ndatsinzwe n'urubanza, ndatahuye yuko ari wewe umwami ambonera kure, ndatahuye yuko icyo nyifuriza ko ari uguharira. Mana, uyu munsi ndakira izo nkomezi ziva muri wewe, inkomezi zo kubabarira. Uyu munsi ndanse yuko umugozi urushiriza kumboha mu mutima wanje. Uyu munsi ndarekuye, uyu munsi ndarekuye, uyu munsi ndababariye, uyu munsi ndababariye, uyu munsi ndababariye, uyu munsi ndababariye. Mana, ndavuze ngo kora ikintu gishasha, ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Adekloshande kro prondakaye la brate koshaya la kore brozaya klamba te klo tembroshele prondaya renda kolamande ko cerebro shaka. Uburemere bubaveko, uburemere bubaveko, uburemere bubaveko, uburemere bubaveko. Mana, ndasengeye n'umuntu mwami wanje ariko aradukurikiranira Mana ku buhinga bwa none. Mana, afise icyo kibazo, Mana, mu izina rya Yesu ndavuze ngo mukize, ndavuze ngo mukize, ubushobozi bwawe bukiza, ndavuze ngo bumweko mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Gira neza abakunzi bawe, gira neza ishengero, reka mwami wanje ishengero rirushirize kuba prosper. Mana, mwami izina rya Yesu, mu mushaha babe prosper, mu mushaha ube prosper, umushaha Mana ube prosper, kuko mwami wanje ico nico watugeneye. Mu izina rya Yesu ndagushimiye yuko mwami ubudukoreye. Urakoze Mana, uyu munsi w'intsinzi, uyu munsi Mana wishimwe. Urakoze kuvyukoze, icubahiro ishimwe bikugarukeko ubu nibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge ati amen. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, mugire dimanche nziza. Amen.